Amahoro bakunzi ba Bedanora TV, Imana irakoze twongeye kubonana. Uyu munsi tugira tuvugane ikintu gikomeye. Tugira tuvugane ku kintu cyo guca imvyaro. Umwana akivuka ari umwana w'umukobwa, aravuka bakabona ko ari umukobwa, barindira ko akura ashikana imyaka nka 12, 13, 14, 15, bakarindira yuko babona ikimenyetso ko koko ari umukobwa akwiye, kuko kenshi bavuga ati umukobwa akwiye aja mu butinyanga. Ibyo ni ibintu bisanzwe ku mwana w'umukobwa, kuko umwana muto w'umukobwa akivuka avuka muri we afise imbuto. Sinzi ngene nozita ko ari ama ovule immature ou prématuré, zitarakura, zikiri nto cyane. Ariko uko agenda akura, haragera rero iyo myaka hagatangura gusohoka imwe imwe. Nico gituma mu myaka nk'iyo ya 12, 13, 14, 15 kubandanya, umwana w'umukobwa atangura kuja mu butinyanga. Amaze kuja mu butinyanga arakura. Naje niko nakuze, urabibona. Ariko rero haragera igihe cyo guca imvyaro. Nico gihe rero tugira tuvuganeko. Ni igihe kiri hagati y'imyaka 45 na 52. Muri ico gihe umwana w'umukobwa canke umudamu, umumama arashobora kubona ubutinyanka bwahagaze atakibona kandi ibyo yahora abona. Niyo baca bavuga ati umuntu yaraciye. Niko tubivuga ino mu Burundi, ati umuntu yaraciye, nico bita menopause. Rero muri ico gihe kubera haba hari ibintu novuga imisemburo yakogwa n'umubiri, ama hormone yakogwa n'umubiri, bigatuma burya niba umuntu w'umudamu ashoboye kugira agapo nkaka mu maso akaboneka yuko ari umukobwa, bigatuma agira n'amabere, bigatuma ashoboye kwibungenga, nuko haba hariho ama hormone. Abana bariko barakura uhereye ku myaka 2, 3, 4, 5, abana ari umukobwa ari umuhungu ushobora kubafata cyo kimwe, ubambitse cyo kimwe ukabona umengo ni cyo kimwe. Ariko uza kubatandukanya batanguye gukura. Umwana w'umukobwa atanguye kukwiza imyaka 8, 9, 10, cubona utubere dutanguye kuza gusonga. Tuvuga ati uyu ni umukobwa, uyu ni umuhungu, ukacumenya ingene batandukanye. Rero uko bakura niko bitandukanya gose kuri apparence. Ubabonye cumenya ati ujya vrai, ujya nawe yo kwambara ipantaro n'umukobwa, ujya nawe yo kwambara ijipo n'umuhungu. Niko bimeze. Rero ni iyo misemburo niyo ituma rero umwana w'umukobwa agira mu maso ahindurira kumera neza nyine nk'umukobwa. Uko muramenya yuko ubiravye nawe uritemwe, urabizi, uravye umubiri w'umugore n'umubiri w'umugabo si cyo kimwe. Abagore bagira imibiri isa nk'iyoroshe, abagabo nabo bakagira imibiri yabo. umwana w'umukobwa uko agenda akura
akagenda avyibuha, n'ubuvyibuhe bwiwe kenshi butandukanye n'ubuvyibuhe bw'umuhungu, usanga bitandukanye. Rero iyo misemburo hariho ivyo twita ama FSH na LH. Rero ivyo bituma dutandukana pe, umuhungu akaba umuhungu, umukobwa akaba umukobwa. Rero muri ico gihe bimaze guhagarara ivyo uwo muntu w'umudamu yahora abona, akabona ntibikije, muri iyo myaka aca avuga yuko yaciye, ntiyoba agisaminda, ntiyoba akibasha kwibaruka. Nico gituma muri iyo myaka bamama zamwiriyubara, umaze kubona yuko umaze gukwiza imyaka 45, faites attention, umenye yuko uri mu nzira, yego uri mu nzira. Rero nico gituma muri ico gihe uca ubona umukobwa, mu bisanzwe muramubona abakobwa baba bafise amataye aboneka neza, ariko abantu b'abamama nkatwe rero murabona nkunda kwivuga kuko ni ibintu bisanzwe, murambona kandi nta ngorane je binteye, kuko Imana yangiriye ubwo buntu. Ni ukuvuga aho ibinure mu bisanzwe ajya amahormone ya FSH na LH afasha kugabanganya ibinure vyinjira mu mubiri, akabigabanganya mu maparti y'umubiri. Cyo gituma umuntu akiri umukobwa ubona afise agataye, ukabona ari umumama w'umujeni mariye, navyeyi rimwe, ukabona ni byiza cyane. Ariko atanguye gukura rero, ariko aregereza iyo myaka, ibinure vyinshi bica bitangura kuja munda. Nico gituma savye abantu mwese munkurikiranye, ba mama, ba papa, na mama atabiravye, papa yabiravye, arashobora kubibwira umufasha wiwe, akamubwira ati zuragira ivyo numvise. No kuvuga ikintu ca mbere umuntu ategerezwa kugira w'umukenyezi, kunywa amazi cyane. Kunywa amazi cyane si ukuvuga ngo ufashe iritiro ryose urinywereye rimwe, cyangwa amaritiro 2 uyanywereye rimwe. Eka vyiza uko bikora, nywa amazi make make kandi kenshi cyane ku munsi, ku buryo nawe wonywa amaritiro 3 ku munsi, hariyo n'abakwiza 5, ni vyiza cyane, ariko anyoye make make kugeza ayashikanye biba vyiza, kuko ayo mazi aca afasha umubiri kubomba, kuko aca afasha ya place y'amahormone. Amazi aca afasha cyane uyu mubiri wacu. Hanyuma ikindi cya kabiri, aca afasha urabona mu ngingo zacu, muri sinzi ngene novuga appareil digestif, irafasha cyane kugira habe no gusohoka kw'ibicafu vyinshi, vyoba bica mu bicafu bwinshi busohoka, biba vyiza cyane kugira ntihabe amadepo, ntihabe ibisigarira vy'ibicafu bigenda bisigara nko mu mara, nko mu mafyigo, byo byose bikagenda bisohoka. Amazi rero nico adufasha, kandi mumenye yuko umubiri wacu ahanini ugizwe n'amazi. Rero amazi uriko urakura, amazi aragufasha cyane, kuko muzoshake mugire constat, muzoshake mu birabe umuntu amaze gukura, atanguye gusaza, muzosanga n'umubiri wiwe usa nk'uwumagaye, naho yoba ari umudamu, ni kubera ijya misemburo iba yaraheze pe mu mubiri wiwe. Ariko rero bisaba kwisanasana, kunywa ayo mazi kenshi cyane, birafasha yuko umubiri
uguma ubomvye woroshe. Kandi ikindi kugira tugabanye ivyo binure biza kwiyomeka mu nda no mu maparti yo mu nda, ico dukora ni iki? No kugira udusport. Abamama murantunga abatagira siporo, ariko vyiza nama ndabibwira n'abandi, ja mu nzu yawe. None niba urabona abamama twe ba kera baca wumva isoni kuja mw'ibarabara, kandi nivyo bivana n'ingene umuntu yakuze, kandi ni vyiza cane pe. Ariko turafise aho tubaye, ja mu cumba cawe. Je ndakubwiye nukuri, nawe woja mu cumba cawe ugasimbagurika, ukamera nk'uwiruka uguma aho uri, ukabigira kabiri mu ndwi mu cumbi wawe, uzononoka, uzomera neza, ivyo binure naco bizokugira. Nico gituma muzobona yuko abantu benshi hageze muri iyo myaka ya 45 kubandanya haca hatangura kuza ibintu vy'ibigwaragwara. Bisaba yuko tuvyitangira, tukabitangura hakiri kare kugira turabe ko binesha. Hanyuma ikindi ca gatatu umuntu akwiye gukora ni ugufungura. Ugafungura indya zirimwo vitamine B. Vitamine B6 harimwo inanasi, harimwo ivoka, harimwo ibigori, harimwo imiwi, n'ibindi. N'indya zirimwo zinc. Izirimwo zinc harimwo ibizinu, harimwo imboga, harimwo imbuto, harimwo sinzi ingene bivuga lenwa. Rero urumva ni vyiza gufungura ivyo bifungurwa, kuko vitamine B na zinc birafasha cane mu guproduiza ibintu vyinshi vyari muri birya twabuze, birya vyahagaze kuba forme n'umubiri. Urumva ivyo navyo bica bidufasha kugira umubiri wacu ubandanye ukomera, umera neza. Rero ikizokwereka yuko habaye diminution, habaye kugabanukwamwo kw'imisemburo twita progesterone. Ayo progesterone agabanutse, kenshi umuntu acagira umutwe kenshi umuremereye umeneka, akacagira no bivuga gute, les règles irrégulières, agira ubutinyanka bwiwe buza nabi, ugasanga ukwezi vyaje umunsi umwe, yahora yibona misi 3, ugasanga yabonye umunsi umwe biracitse, ugasanga yabonye gatoyi gusa biraheze. Ariko rero nuko canke ugasanga aho vyogira uko bikazoseseka. Pole sana. Fungura neza, ifate neza, nywa amazi menshi, gira siporo, bizogufasha kwirinda indwara zitandukanye. Nuko Imana ibamere umugisha bamama nkanje, dukomere, hanyuma twifate neza. Muhezagirwe cyane n'Uhoraho. Reka dusenge Imana comme d'habitude. Mbisi yose no gusenga kuri Bedanora TV, turasenga duhejeje kuganira. Ariko no basaba imbere yuko dusenga, ndabasabe niba kikubunezereye kino kiganiro, rungikira n'undi mu mama iyari yumve ico yokora, yumve niba afise ikibazo nukuri mumbaze, je nzobishura. Mumbaze nzobishura, s'il vous plaît, mbaza nzobishura, kuko ibi biri mu bikorwa Imana yanjeje. Nuko rero muhezagirwe.
dusengere abamaze kurwara n'abafise ingorane nk'izo zimwe zimwe. Imana ibagire neza. Mwami wacu mwiza Yesu, turagushimiye ubwira kandi kuri kumwe natwe. Mana uratwitwararika, turabizi. Turagushimiye ko twumva mu byo tuvuga muri ibi biganiro byacu. Urazi yuko hari abagiye bagira ingorane nk'ubu Mana turiko turasenga ugasanga bamaze iminsi biruka, byabananiye uko bifata kubera Mana kuva cane canke kugira izo ngorane Mana z'ama règle irrégulière canke z'ama maux de tête, bakagira ingorane Mana z'indwara. Turasenze Imana ihoraho, kuko tuzi ko ari urema Mana. Niwe waturemye turaba mama, niwe waturemye turaba abakobwa, niwe waturemye turabagore, waturemye turabana bato b'abakobwa Mana. Tubona turakuze. None Mwami wacu Yesu, turasenze turi imbere yawe twizeye yuko wewe ari urema Mana. Wongere utureme, ureme aba bantu Mana bariko baca mu ngorane nk'izi, ubaremere ibindi bihimba mu izina rya Yesu Kristo. Mana uhagarike izi ndwara, uhagarike Mana ya matrouble mu izina rya Yesu Kristo. Babone ikiganza cyiza cy'Imana, bakiri bashima Imana. Data twese uzobukoze, urakoze. Ndizera kugororoka kwawe, kuko uri Imana itabesha. Wavuze ngo dusabe tuzohabwa. Turabyizeye ni mu izina rya Yesu Kristo, amen. Nuko Imana Data wa twese abahezagire, aduhezagire, mugire umugisha. Umuntu wese yari, Imana ibahe umugisha.